je natanguye kunywa inzoga kuboregwa mu bisanzwe mfise imyaka 15 je ntangura gusubira kunywa urumogi mfise imyaka 16 Mico geje nisunga abagenzi banje bari bankurira bari nk'abakuru banje mu myaka ariko je njana nabo tubana mu buzima bwo kuboregwa no kwiba ubu bwose ngira ngo bushoboka twace mu buzima bubi cyane rero ibyo turabibamwo nahe naho twiba nibadufate kandi dojeje kwiba nta kindi twayakoza nta mugambi nta nkoko twagura kwara kuja kugura droge tukidroga gusa uko nibwo buzima mu bisanzwe twari tubaneza kugira ishavu gishi bigatuma niyayuza ibyabamo imigabo tabantu muhira barambaniye nabi jewe nzonkura urumogi nzozana ndarunywere kuziko uzomvugisha kandi nahagenda mfise imbugiti ico gihe kugira ngo amvugishije nzoceda mu cumita ngo nibwo buzima nari mbayemo ariko ivyo byose ndabibamwo Imana irashishikara irangwana naho ntari bwa ubwo buzima atani panya ntunze mfise imyaka 20 na ivyo bintu ndabibamwo uko nyene ariko maze gukizwa inyungu yo guhura na Yesu maze kwihana nkiri n'umunyagice natiye ico gena papa cena usati mikibare jewe niterere ibintu kuko umuntu agira imigambi burya ruko yihanye burya je umuntu atihanye nta migambi afise kuko imigambi yacu yari kuboregwa kwidoroga mu buzima rero nawe ati muzehe raba umpe ikibare cyo gihe cinda atami ikibare kitari gito cyandimbagura ibitoki mashimu y'ibitoki cindabitera aho nari namaze kwihana igitoki cyose nateye ico gihe cyakuranye ikintu bita umwana wo gusanzaza cyakura cyama mw'ico gihe cindahatira n'amatunda nteramwo n'amateke ayo matunda umuntu wese yahaca tiwe Imana yaraguhezagiye nta bindi babibonye gusa ati wewe Imana yaraguhezagiye uko byaje bisumba ibyo bandi bose nta n'imitahe nayifise yo kubikurikirana ariko kubwo umugisha w'Imana no kubwo ibyo nari nakoze naho manutse Imana yamumana ibiganza byanje byagize umugisha bakunzi ba makuru y'ibya Yesu TV turabaramukije cyane yego uyu munsi twateye iteka kandi twarose umutumire yatugendeye akatumusaba twidondore atubwire naho asanzwe asengera ku mazina banyita Niyongabo George abandi umukristo w'imicenyo rya Panegode abasengera ubu sengera mu bwiza bwa Cibitoki misiyoni ya Bujumbura abamvuka mu ntara ya Muramvya Yesu nabahezagiye amen murakoze cyane nuko rero turabahaye kaze mudushikirize Imana yashyize ku mutima wanyu iyo ntahe kugira ngo bareke baradukurikirana nabo bafashwe sawa murashobora gusenga mu kanya gatoya hama mukaca mutubwira Yesu abahezagire nyakubahwa Yesu Kristo uri mu ijuru n'amahanga yose we waturemye mu ishusho yawe baciye bugufi imbere zawe kuko twe tukiri abantu kandi turi abantu bato baciye bugufi abari gushirwa hejuru ibisigaye nuko nandi ngiye kuvuga zoshigikira Mana kuvuga ubutumwa kuko ari cyo bahamagariye nenda senze uzovimba wese bizemugira ikimazi ibisigaye shikare kubana natwe umwanya tugiye gufata byose bikore nk'Imana mu izina rya Yesu Kristo amen rero nanje agatano shimira Imana shimira Imana cyane kuko ni byinshi Imana yamwiciye hadukoreye ngomba ndabinyaruse ariko nza kuvuga ku mice ibiri y'ubuzima nabayemwo ntarahura na Kristo Yesu rero ntarakizwa mu buzima bwa minsi yose ndi umwana avuka mu bana 8 n'abavyeyi bakwiye rero je nakuze mu buzima butoroshe kandi buzimvye ntaramenyana na Yesu
rero nakuze uko ndi umwana muto kandi banka muhira cyane rwego hejuru je baranyanka kugeza naho batagomba ko no hagarara aho bari cyane ngo nicare ahantu bo bari bakanyanka cyane kuko uko mubona no bangana umunsi kubo abanzi twakuranye barazi cyo ukuntu nabayeho ukuntu naringana kubona ndehuku jewe ndabishimira Imana ariho n'abantu benshi ndababariye batovyumva ariko byo hamvya abantu twakuranye canke abavyeyi banje canke bene wacu de nakuze navutse ndumwana nk'abandi ariko cangira ubuzima bubi nanka kuba muremure rero bampamira ico bariko baravuga nkavuga bakaca bantuka wehe ca gipisi kiravutse bakampama mu bintu bene ivyo nyene ndavyihanganira kuko nari nkiri muto ariko ndashishikara ndakura uko nagenda nkora mara imyaka niko nanje naciye ngenda ntangura guhinduka ntangura kuba umurara mu buryo butandukanye ego narabaye murara ku bantu batavukiye mu gakiza nawe uvyumva ku muntu yabaye mw'isi adakijijwe rumva twaciye mu buzima bugoye cyane hariho na byinshi bitewe n'ubwo batuba twaraciyemo tutoshobora no kuvuga tutovuga hano imbere ya kamera rero ndashimira Imana yo mwijuru aho hose yarabanye nanje yandetse ngo mfe naho nari muri ivyo bibi niko umuririmbyi yavutse rero narahabaye uko ndakura maze gutangura gukura naho nagumye ndakwa kundi kandi mfise imyaka myinshi ndakantu gatoya ariko gafise imyaka myinshi rero maze gukura uko ndangwa rero je natanguye kunywa inzoga kuboregwa mu bisanzwe mfise imyaka 15 je ntangura gusubira kunywa urumogi mfise imyaka 16 mwico geje nisunga abagenzi banje bari bankurira bari nk'abakuru banje mu myaka ariko je njana nabo tubana mu buzima bwo kuboregwa no kwiba ubu bwose ngira ngo bushoboka twace mu buzima bubi cyane rero ivyo turabibamwo ntahe naho twiba ntibadufate kandi dogeje kwiba nta kindi twayakoza nta mugambi nta nkoko twagura twari kuja kugura droge tukidroga gusa kuko nibwo buzima mu bisanzwe bari tubaye tumaze kuba mu buzima turabibamwo imyaka 2 3 kugeza je nakiriye agakiza mfise imyaka 22 ugana kijitwe 2020 umva amaze imyaka mike cyane nk'iki rero iyo myaka nayibayemwo turi abantu babasuma karuhariwe rero muhira bacasubira barampama kandi bantuka ati none wewe ko wahevye n'amashure ahantu na hamwe wabatijwe kuko nabo basanzwe basengera mu idini sonorwa ndarivuga cyane wewe kutabatijwe none we iherezo ryawe rizobiri ihe nanje ahora kuko mwico gihe bankoroze aca ndaye ibitoki mitanisha mwira nkabica nkabigurisha aca mitana n'umugenzi wanje tuja kugura inzoga kandi inzoga twanywa tweke kuko twanywera mwibakure kuvuga twaravanga ari inzoga bita inkarateka abantu benshi sinzi ko bazizi tukavanga n'ubuyoga bitwa ubuyuki ico gihe niho bwaza rero uravye mwico cuma twe wasanga ari cuma uravye mu yaratukura rero byo tukavyidoroga tugataha twaborewe muhira nkataha kuko bari babonye ko namaze kumurara ntibaye bagisubiye kumvugisha kuko bari bazi yuko bamvugishije byaca bibingorane naho yaba papa naho yaba mama jewe sinamutinya naramwubahuka rero ndaba mu bwo buzima ariko mbaho bankengera ati wewe uzopfa n'imbunuza natuzovamwo wewe uzopfa naho wopfa ubunyene uzoja mu muriro kuko ntaho ufise wegamiye ntaho ufise usenga ariko bantera ishavu ariko nandi ariko nkomeza kwidroga no kwi basi sinzi ko novuga komeza kugira ishavu ryinshi bigatuma niyayuza ibyabamuka imigabo tabantu muhira barambaniye nabi jewe nzonkura urumogi nzozana ndaruzana ndarunywere uziko uzomvugisha kandi nahagenda mfise imbugiti ico gihe
kugira ngo amvugishije nzoce ndamucumita. Ubwo nibwo buzima nari mbayemo. Ariko ivyo byose ndabibamwo, Imana irashishikara irangwana naho ntari bwari. Rero baguma bantuka ati none uzobaho gute kutabatizwa kandi n'ishure warahevye? Kuko jewe naragiye ubuntu ntibambatije nkiri muto, novuga ko nagiriye ubuntu kuko bari kumbatiza ivyo ntazi, ariko kuba narabatijwe ndazi ico nabatirijwe. Rero mbaho uko ntibambatiza, rero maze gukura uko baguma banuka uzoja he canke uzogirizana umugore gute, nuko ntabivuze ndacara umusore. Yego nibagiye kwivuga ndacara umusore. Rero uzoragana hehe batadini ufise wegamiyemo. Ndihangana ivyo bintu ndabibamwo uko nyene, ariko ncitaturahitana n'umugenzi twakundana cane, twakorana n'ubwo bunyanga bwose twaciyemwo, ndamwitana none wewe je muhira barandemeje kunuku togira gute? Nawe yari yaravukiye muri Panegote n'abavyeyi batari bafise, ariko abo mu miryango wabo bari bakijijwe umuhungu w'umugenzi, ariko akajana nabo bakiri abana batoya. Wewe yari yarize n'igice, birashika hageze aho babashingira intahe, naye baca baramukuramwo bivanye n'inyifato yari afise. Aca aravuga ati none nanje byaraze ko mbatizwa baranyankiye. Tujya inama rero ati none dukore gute? Baje inama turabifundikanya, cyaravuga ati kuja muri Gatolika jewe sinshobora gusubira kwiga muri Yagamukama. Kuko ntibyakunda kubatizwa utagiye kwiga Yagamukama kubera waheze ishuri. Sinshobora kuko sinshobora gusubira kwiga muri Yagamukama. No Mungu nawe aravuga ati nanje sinojaye, none tugire gute? Aravuga ati rero nta bundi buhinga, tugomba tuje mu Mizirima. Turafata iyo nzira turavyiga turiga ukuntu twoja mu Mizirima, turavyiga nyene twadundumiwe, turaduga isanzwe ko twebwe ntituba hafi y'umusigiti. Turagenda ariko tuhaca twumva umengo turabakunze, tukabaza n'abati hariho nahifise na mukuru wanje yari yaragwaye ico gihe, yari yaravunitse ari mu bitaro. Rero bivanye n'ukuntu batamwita ngo bamurabe, ariko yarabashinga intahe akavuga ati n'abantu b'urukundo nibo bandavye, ati naje mpinduye idini noca nja mu Bayisilamu. Hasi bigenda uko, natwe ca turavuga ati rero ko bigenze uko numva wumva neza tuje twigira aho nyene. Turagenda turarondera n'umuntu adufasha, turagenda turabaza ati twe twashaka kwinjira idini, baratubarira sawa, turabishima ko twe twashaka aho twegamira. Ariko si birebire ibyo novuga, sinanabacira n'imanza, ariko ntacyo nobivuga ko birebire. Ariko twarabayeyo, tubaye kiringo c'imyaka ingana kuri 3. Rero ndiko ndegeza gushika aho twahuriye na Yesu akama gakiza. Rero turabibamwe ibyo bintu byo mu iryo dini ry'Abamizirima, turabibamwe uko nyene, turangwa n'umushahara twigisha, turabibamwo. Iyo myaka irahera, sindabivuga ko birebire, ariko icyo shaka no kuvuga ko Yesu bizigiye canke n'utaramwakira amenye ko Imana yo mwijuru iriho kandi ari Imana itabara. Rero turabibamwo kandi tubamwo uko, ntitwareka kwiba, ntitwareka kunywa, kuboregwa, kwitwa ngo turi mu Mizirima kandi batavyemera. Ariko twebwe twaraboregwa, twariba, ibyo byose tukabamwo. Rero ngeze aho gukizwa kwanje, wa muhungu tuja turavana uwo twinjiranye acaza gukorera ni Bujumbura. Aje gukorera ni Bujumbura, nanje cancika intege ukuntu noza ndifasha mu kugenda gusenga, kubera wewe twaraterana umwete, tukagenda turi babiri, ho twaramarana irungu. Cindavuga ati rero ko agiye wamanutse, nanje mbona umwanya atari kirenga, reka nze ndikorera ibikorwa vyo muhira. Bica bigenda uko, nangwa ndabivamwo bukebuke, nangura kuza ndaduga, ariko umunsi wa gatanu gusa niwo munsi wo bemera wo gusenga, natwe twemera wa dimanche. Rero nza ndaduga uwo munsi ngenda gusenga nyene, vyanke bikunde, nangwa ndabisubikamwo bukebuke. Utina rero ndabiheba burundu, cimba hatanu namwe negamiye,
ata nicyo wombaza neberaho uko mu buzima umwaka wa mbere. Umwaka rero wa 2020 niho nabivamwo byose cyane, neberaho uko atadimi atacyo wombaza, ngumaho uko ari ukwiborerwa gusa, ari kwiduroga mubwo buzima, nigumira mubwo nyene. Rero mu mwaka wa 2021 niho nagira ubuntu cenda manuka ni Bujumbura kuramukanya muri famille. Bitsa muri famille bavuga ko ari nk'Imana kuko kumanuka uwo naje kuramutsa niwe yampaye itike yo kumanuka no kuduha timano kuze kundamutsa, kumbe simenye ko ari umugambi Imana yateguye. Ndamanuka manutse ndahashika amasaha kwa gatanu gusa gatandatu, umwe mu wonyene yamaye itike cyambaye dire tujane gusenga, turajana gusenga ahantu barasenga ndavyumva biramfata, ariko ntihari mu idini ya Panegote, ariko hari ahandi hantu bagira amasengesho kwa gatandatu kukarago bagenda mu gitondo. Turahashika, tuhashitse sinzi nta birebire no bivuga ko, ariko nkihashika bacha batangura baravuga ati turagomba kuvuga ku bantu bagera kuri 5. Bamwe barabavuga nandi bacha baramvuga ko mwico gihe kukuru nari meze nivyo nariko ndagenderamwe mwiyo minsi, bacha bamuga ati rengo twagomba tukubare tudakijijwe tivubu uzopfa. Umuntu ameze uku nuku nanje candiyumva cyavuga ati wanice no twari kumwe nawe ati wanice bavuze nta wundi. Aho nyene cyo ndatangura kugira ubwo mutima, ntanguye kumva ati udakijije ngo uhebe ibintu uzopfa. Avuga ati nande biri bugende gute, sindi bukumina naje kuramukanya, nafata ingingo duze, ariko ndugana iryo jambo ryo twirima. Nahise telefone ashije ntamje mu telefone wanje, nta muziki nta ndimo zo guhimbaza Imana atari mu telefone wanje. Oya, kuko mwico gihe twari abasani aho bana no ameze uko ade twari abantu b'amakwafe gusa maremare y'amajogo, kuko nivyo byiwacu niko twari tumeze. Pasitari nyene bambara utuntu duteye ubwoba, nawe ubibonye uvuga ati byajani hatari no gusengera abantu bataramenya Yesu. Imana y'umwijuru kabagira ubuntu kabihishurira. Rero tuba mu bwo buzima cindaduga duza, ariko cyandugana gashavu, avuga ati cyo uko biri kose ngomba gukizwa. Ntangura numviriza uturimbo tw'Imana, buke ndatwumviriza mwumva tunyoheye, n'abantu bose bivanye n'ukuntu bari batuzi mwako gace bari banzi kuntu narimeze ntashoboka. Tiwewe turakumva ugomba gukizwa. Nabati byaje mu minsi tari nyinshi nzokirwa, ariko hagati wewe ngo ukijijwe unatwiruza dukiza. Uko Misiri icuma iragenda, hacaba rero uwundi mwene data umwe nawe yari umugenzi yarakijijwe, ariko bicara biramugora arasubira inyuma. Ariko nawe nkazana mwati je muhungu numva no kizwa, nawe nakambere ati rero nanje kuba naravuye nta mahoro ngifise, rero numva ntatekanye, nimva ukuntu ndabona ko ubuzima je ntobusaziramwo, nanje hamwanya n'umwanya ntazi nzoshobora gukizwa, nzosubirayo banyakiri. Turabipanga nuko none tubikore gute? Kubera aho twayinjira kwishure ry'iwacu ari hafi yo muhira, tubavuga ati rero nikohera kwinjira ngaho byaje abantu badakijijwe, nubwo tutabibona. Burya uri umuntu winjiye ijambere uragira ubwoba cyane, birakugora ukuntu wobishikanamo. Rero turabibamwe uko turavuga ati rero umunsi kanaka kwa twebwe tuva mu ntara ya Muramvya, ni komine ya Muramvya nyene, avuga ati rero tuzoje mu bwiriza bw'igiko muri mu bukeye. Ati rero umunsi twari twapanze ko tuzogenda kwa Mungu w'indwi zoza turi mwiyondo, ariko nawe nacazaje kuvoma umunsi nangiye guca ubwatsi bw'inka, cyambaye ati rero jewe numvise ndumva yuko uyu munsi nyene ndarangiye gusengera muri Panegote. Basi nanje rero ukubise washaka kurira, nari narabuze umuntu yonjana yomfasha. Rero twagiye aho nyene ubwatsi cyanera ku rutugu, kindagenda turoga turajabuka, turagenda naho kubwo bwiza bw'igiko burinjira. Basha nukuri ibintu byahagorekeye sinorongo ndabiharura,
umukozi w'Imana yigishije uwo munsi ukuri yarigishije cemvayo nyuzwe ariko naho navuye nyuzwe sinihanye uwo munsi ariko ubutumwa bwiza bwaramfashe buramfata cyane ku rwego hejuru ndabura ukuntu nobigenza kubera ubwishirwa hari abantu benshi ndavuga ati nukuri je nafashwe kandi ndafashe ingingo ngomba nkizwe atavyo gusubira inyuma fata ingingo aho muhira ntibazi na kimwe ko twagiye gukizwa hama ku bwiza bw'iwacu cyane bita kundava turagenda hari igikorane ico gihe c'ikibatizo kubera hariya ruguru igikorane gitangura ari kuwa kane ndavuga ati rero no kuwa kane ngo hari igikorane kubera uwo muhungu yaba ari mama wiwe ko yemeye gusubira kugaruka ndavuga ati rero muzoze kuwa kane ari igikorane turagenda abantu bacatangura kubona ko twagirije naho twagiye ariko jewe sinihana ndabaho uko rero igikorane kiraya no kuwa Mungu nyene ndagenda ariko mw'iyo minsi igikorane cyaheze ntarihana rero tugarutse rero igikorane cyaheze cyatu kwa gatandatu cyaruza gusengera ku ishure ry'iwacu hari abantu muhira bacatangura bimenya jewe nta bantu bo muhira nobeshira ngo barampamye ngo nuko nakiriye agakiza ntibigeze bampama kuko bavuze ati rabiyo wogwa nyene haku ufuma woga umumeze uko umurabi iyo uja kugwa nyene uherera iyo nyene je ntibigeze bampama kuko bagumye banyubaha bivanye n'ukuntu nari mbayeho nari umurara ata muntu muhira twavugana abiri twaca tugwana rero ntibigeze bangwanya ngo nuko nk'igico nta muntu n'umwe muhira yigeze angwanya rero cindagenda muzi wa gatandatu turinjira hama hageze gutaha mwaca arambaye ati rero uca ugenda ubonanye n'umukozi w'Imana ndagenda turavugana byose turavugana basi icyo gihe ndatangura ndihana rete nakira Yesu umwami n'umukiza ubugingo bw'iwanje icyo gihe rero nibera uko tangura ndasenga ndabaho uko ariko maze kubaho uko ntangura kugira intambara zo mu buryo bwo kugwanywa kw'abadayimoni kuko babonye namaze kwihana baca batangura kumpiga banteza ibintu bitandukanye cyangwa mushikanje nawe mu isanzwe twarahamana ntarakizwa kandi twageze no kugwana ndamukomeretsa rero acarampama ati rero ngo ko akijito atatangura abantuma kuvoma ku nguvu kuko mwico gihe nta muntu je yanuma kuvoma nije nibwizi kuko nakora nta muntu yantegeka rero ngo dushima umuntu yakijije ngo ni utuvomera amazi ngavuga ati none ngire gute sindi ugararivye candemera ibeye ndayavoma ibyo bantumye ndabikora ariko camba umuntu atekereje rero sinzi ko ari satani yamwinjiye niwe yangwanije wenyene yaguma ngerageza akanya kose antuka kugira ngo arabe ko nihanye cyane ko nakigico bamwe ubuzima bwo kuguma antuka ndavyihangana ariko nkahanuza wa Mungu twinjiranye tunone de mushikanje arambere kigeragezo kandi nzomukubita hanyuma ce nihanye rero vyihangana uko nyene usenga Imana hari igihe Imana izomuhindura akakuruhuka bashi n'ubundi ahubwo akarushiriza cyane kumpama angwanya ati we rero ngo none ngo ko akijijwe ngo none ngo usubira kuvuga kandi nkagerageza nkihangana icyo ndabibamwuko rero ndashimira Imana kimpa gakizuko ariko nakijijwe ariko Imana yacize ibana nanje ariko ngarutse gatoya jewe ntarakizwa mu buzima bw'iwanje naribayeho ubuzima bubi cyane kandi bubishe jewe nta n'ikintu natera ngo kimere uko amaboko y'iwanje yarahumanye je n'igitoki naragitera kikaca cyuma kikuma uko nyene nagitera none nkavuga ati ibintu nabwo buzima atani panya ntunze mfise imyaka 20 na je bintu ndabibamwe uko nyene ariko maze gukizwa inyungu yo guhura na Yesu maze kwihana nkiri n'umunyagice naciye icyo gihe papa yaciye nawe ati mikibare jewe niterere ibintu kuko umuntu agira imigambi burya ruko yihanye burya aje umuntu atihanye nta migambi afise kuko imigambi yacu yari ukuboregwa kwidoroga mu buzima rero nawe ati muzehe raba umpe ikibare cyo gihe cinda acama ikibare kitari gito cyandimbagura ibitoki mashimu y'ibitoki cindabitera
aho nari namaze kwihana. Igitoki cyose nateye ico gihe cyakuranye ikintu bita umwana wo gusanzaza, cyakura cyama mw'ico gihe cindahatira n'amatunda nteramwo n'amateke. Ayo matunda umuntu wese yahaca tiwe Imana yaraguhezagiye nta bindi, babibonye gusa ati wewe Imana yaraguhezagiye. Uko byaje bisumba ibyo abandi bose, nta n'imitahe nayifise yo kubikurikirana, ariko kubwo umugisha w'Imana no kubwo ibyo nari nakoze naho manutse Imana yamumana ibiganza byanje byahagize umugisha. Nukuri rero nuko Imana ici mu mugisha nyene. Ndacangura rero ndagura akantu gato udutungwa ahuko. Rero ubu aho bigeze ndabishimira Imana. Imana yabanye nanje naho urugamba ntararurangiza kuko mission dufise kuja mwijo. Rero nk'icyo notumirira abariko baradukurikirana, rero nobatumirira nk'abataramenya Yesu, ariko bamenye ko Imana iriho kandi ari Imana itabara. Jewe narayibonye mw'ivyo bihe, kuko narayibonye koko wumvise aho naciye uvuga ko iyo yari Imana. Rero ndashima Imana bishoboje nkahagarara hano ndayishingira intahe ivyo yankoreye, kuko Imana no kuri yankoreye ibikomeye. Ayo ni ibintu naciyemwe nyene ntari kwigwa ndadondagura ngo vyigwe biracano, ariko ugati Imana yo mwijuru irazi gutabara. Nuko yarantabaye kandi dutabarana n'abagenzi ba n'uwo mugenzi twari twajanye mu Islam inyuma gatoya. Imana yamubwiye ubuntu nawe ajino acahurirayo na Yesu. Yesu nta hantu na hamwe ataba, hose yagushatse aragufatirayo. Nawe n'Imana yamubwiye ubuntu iramufatira ino arakizwa. Twese ubu batubonye mu ico gihe twakije Yesu inyuma gato, abantu bose baravuga ati rero ko ndanaka yakijije nanje nzokizwa. Ahubwo rero nanje ntangure ndashimira Imana, ati Imana warakoze kwamaye agakiza. Senga n'abandi, Imana ingabire wamaye zoyifashishe n'abandi. Rero kwaruko gushinga intahe kwanje shimira Imana yo mwijuru n'ukuri yankoreye ibikomeye. Umwanditsi wa Zaburi yavuze ngo yaduhora dukoreye ibikomeye, natwe turanezerewe. Nanje uhoraho yankoreye ibikomeye, nanje nanezerewe. Rero jewe nabaye mu subi nyuma gato ntarakizwa, jewe sinakunda gutwenga. Aho nari ndi hose n'abandi umujinya narashavuye, ntavyo gutwenga vyabamwe. Ariko maze gukizwa nkumva atacindega mu mutima, kuko umuntu atarihana abaremerewe. Rero maze kwihana bikamvamwo ntangura gutwenga, n'igihe abantu bampama banziza gutwenga. Ndanasenga n'Imana ati Imana nukuri rero ibintu byo gutwenga bingabanye, kuko je narumva mfise umunezero mwanya hose aho wasanga ni mu makorasi, wasanga nakoranije abana ndiko ndabigisha ijambo ry'Imana. Sinzi uwo muhamagaye waciuva abana n'abakoranya n'abavyeyi babo bakashimira ati nukuri hamwe ukomeza ufasha aba bana bacu, ndabona ko bogira indero. Ndacengira uwo muhamagara wo kwegeranya abana, ndababwira ijambo ry'Imana, ndabahanura baho mu buzima, ndabanezerewe. Numva ko atani ikindi kintu numva ngomba muri jewe, kuko n'abandi hose yari zari korasi gusa zutavanako. Rero no kwindashimira Imana. Iyo umuntu amaze kwihana agakizwa, hari inyungu agenda avyisangamwe wenyene ubwiwe ku giti ciwe, hari akarusho, hari ishumbusho yo gukizwa. Rero norangiza ntumira abantu batarihana bariko baradukurikirana cyane n'abazodukurikirana ko bokera intambuko bakizera Yesu. Naho usanga bitoroshe, ariko bo bavyumva yobikora, kuko Satani ntagomba umuntu yokizwa, ariko aragomba yuko abantu bose yobigarura bakaba biyo. Ariko ni jewe namwe munkurikirana bo kubabwira ubutumwa bwiza, kugira ngo nabo baronka ayo mahoro twahawe n'umwami wacu. Murakoze cyane George, turabashimiye cyane ku ntahe nziza mudusangije. Turizera ko n'abazodukurikirana bazofashwa. Imana ikomeze kubana namwe. Turumvise ibihe bitoroshe mwaciyemo, ariko Imana ikabana namwe. Turabashimiye cyane, tunashimira n'abariko baradukurikirana mwese. Imana ibahezagire.